umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe yatiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimo igisata ca politike be n'igisata c'agateka kazina muntu, ariko gifise gihurira n'igisata c'umutekano. Mu gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abarundi bitegura amatora ya mbere y'abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama ba komine, biravugwa yuko hoba hatanguye ivy'iterabwoba ridasanzwe cyane rijanye n'aya matora yo muri uyu mwaka. Reka dutangure kuri aya majambo n'ubundi tuze kubandanya tubabwira uwayavuze ndetse n'ivyo yoba yari atumbereye. Yagize ati ntavuze vyinshi rero, ngomba ndabamenyesha umuntu wese azikatuye kuri no mutumba wa Buyumu ibintu vyo gukeza canke se gufyina twarabisezereye, aho twirutse twarahirutse, nta kundi tuzongera kwiruka. Iyo hageze abantu bamwe barajuragirika, hakaza abantu bavuye mu yindi migambwe, amaseneri n'iyindi. Muntu azi ko atazotumbereza ku nkona azomenye yaja. Hama kandi umugizi nuwakare amatora isa 12 ujejwe inama shingira azotondana nabiwe. Aya majambo yavuzwe ejo haheze hari kwigenekerezo y'icenda Rusama y'umwaka w'ibihumbi 2025 ku mutumba wa Buyumu, zone Rugazi, komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Uwayavuze yitwa Gaspari Nsabiyaremye, asanzwe ari mu nama ya komine Kabarore. Uyu kandi asanzwe anakorera mu buyobozi bw'indero mu ntara DPE ya Kayanza. Gaspari Nsabiyaremye yavuze ko ayo majambo yambaye igishushanyo c'inkoho n'izindi ndongozi z'umugambwe zari ngaho zashimangiye ayo majambo y'iterabwoba. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV ndabahaye kaze muri ano makuru. Ibi vyose nkuko natangwe mbivuga vyiswe iterabwoba ridasanzwe. Amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 utazotora CNDD FDD mbaye ndamugabisha, ndazi neza ko azogira ibibazo. Aba baseneri umuntu azi ko atazotumbereza ku nkona amenye iyo azoja. Namwe mu majambo akomeye iterabwoba yashikirijwe ku munsi w'ejo uheze igenekerezo y'icenda Rusama y'umwaka w'ibihumbi 2025 ku mutumba Buyumu, zone Rugazi, komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Tubanze tumenyesha ko kuri uwo mutumba bihaye indinganizo canke se kalendriye yo gukora ibikorwa rusange ku minsi ya gatanu, kuko abenshi bari mu idini y'Abadventiste. Abo rero ku munsi wa gatandatu baba bariko bahimbaza isabato. Ku munsi w'ejo uheze kuwa gatanu igenekerezo y'icenda Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hazindutse haba ibikorwa rusange. Ivyo navyo bikaba vyari birongowe na Celestin aserukira umugambwe CNDD FDD kuri uwo mutumba, ndetse na Gaspari Nsabiyaremye asanzwe akorera mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza, akongera akaba no mu nama mpanuzwa jambo ya komine Kabarore. Igitangaje cyane ati ubwoba abanyagihugu, Gaspari yaje muri ivyo bikorwa rusange nk'umusirikare. Yaje yambaye inkoho y'igishushanyo, ntabwo ari inkoho nyakuri, ariko utaravye neza wogira ngo ni inkoho, ari nko mwijoro ntavyo womenya. Amaze gushika, Gaspari yagumye ashikiriza amajambo ateye ubwoba cyane. Yatanguye kubabwira ko ibintu vyo gufyina babisezereye. Amatora yegereje kandi ko umuntu azi yuko atazotora CNDD FDD azomenya iyo aja. Nkuko twatangwe tubivuga, yagize ati ntavuze byinshi, ngomba ndabamenyesha umuntu wese azikatuye kuri no mutumba wa Buyumu ibintu vyo gukeza canke gufyina twarabisezereye, aho twirutse twarahirutse, nta kundi tuzongera kwiruka. Iyo hageze abantu bamwe barajuragirika, hakaza abantu bavuye mu yindi migambwe, amaseneri n'ibindi. Umuntu azi ko atazotumbereza ku nkona azomenya iyo aja. Hama kandi umugizi nuwakare amatora isa 12 ujejwe inama shingiro azotondana nabiwe. Inyuma yaho kandi userukira umugambwe kuri uwo mutumba Celestin nawe yaciye afata ijambo. Uwo nawe ntiyavyoroheje.
yatanguye ashimangira ivyari bejeje gushikirizwa na Gaspard acagirwa ko agabisha abaseneri mu kuvuga ko uwo Imana ikunda atokwenda ngo ntatore CNDD-FDD kuko azotegerezwa kugira ibibazo bivanye nuko batazokwihanganira ababatobera amajwi. Atakurya umunwa nawe yagize ati CNDD-FDD komera, CNDD-FDD ramba. Murabona ko mu matora yaheze mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu mwaka w'ibihumbi 2020 hariho ukuntu tutaronse amanota meza cyane bivanye n'abo bantu b'abaseneri, ariko rero jewe ndizera neza ko ubu atabaseneri barimwo, kandi n'uzoba arimwo jewe ndamuhanura yuko uwo munsi ahubwo Imana imukunda hako aza konona nk'uko n'umukuru w'umutumba yabivuze azopfuma arabo utwara agacimbiri akamuha ikarata akaza kumutorera. Uburya birashobora gushika ukabona ivyo bagiriye umubanyi wawe ukagira akagongwe, bazopfume baguha ikarata uzobatorere kuko njewe ndazi neza ikibazo bazokigira kuko igihe bazoza konona amajwi twe ntidukeneye abantu batwicira amajwi. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane, ubwoba budasanzwe abanyagihugu cyane cyane abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko nka hose mu gihugu bariko batega ubwoba mu kubwirwa ko umwe wese azerekana ko yatoye umugambwe CNDD-FDD. Ivyo kandi bikaba bifatanye n'inyuruzwa ridasanzwe ry'abanywanyi b'umugambwe SNL bayoboka umushinga amateka Agathon Rwasa bariko banyuruzwa ku murindi udasanzwe. Mu makuru bamaze gutohoza muri King Umurundi akaba yemeza ko hari n'urutonde rw'abayoboke b'umushinga amateka Agathon Rwasa rwateguwe bategerezwa kunyuruza canke kwigizwa kure imbere y'uko amatora nyeze n'aba kuko bikekwa ko bazohava babuza abanyagihugu kwitabira ayo matora. Ibi rero ngo bikaba ari ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza ko amatora yimirije atateguwe ku neza y'igihugu kandi ari mu iterabwoba ridasanzwe, ubona ko ari amatora yateguwe kandi agiye kwitabirwa n'umugambwe umwe. Nk'uko iyi nkuru tuyikura kwa King Umurundi ndetse no kwa Pacifique Ninahazwe ngo bakaba batewe umutima uhagaze n'amatora agiye kuba mu gihe atateguwe ku mpande zose, mu gihe kandi arimwo iterabwoba ridasanzwe ririko rikorerwa abanyagihugu muri iki gihe nk'uko amakuru yabo abishikiriza. Ngivyo rero rizatanguye gutangazwa zimwe mu ndongozi zitandukanye hirya no hino mu gihugu, cyane cyane bose bagaruka ku matora yo muri uyu mwaka azoba ari abashinga amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'izindi ndongozi nyinshi zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka ari makuru yacu tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa cyane cyane vyanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza, aho umwe mu banywanyi b'ico kinyamakuru yasavye ko bamutangira ubutumwa burimwo akabazo gakomeye. Nakabazo yavuze agira ati: ndimo bakurikirana cyane iki kinyamakuru canyu, inkuru zose mutanga ndazisoma nubwo bari ndende ariko mpemuka ndazimaze kuko mba nzi ko harimwo ubutumwa mwashatse gutanga. Ati ngerageje kuraba ingene mutanga inkuru zimeze nk'igitabo kinini kirimo inkuru nyinshi ariko zizungurukira ku kintu kimwe, neza na neza wogira n'urukurikirane rw'inkuru. Ati ngerageje kwegeranya ivyo natahuye nashaka mu mbariza abandi bakurikirana akabazo mpava mbaza inyuma y'uyu mwihwezo wanje. Mu mwihwezo wiwe yagize ati: hari inkuru yigeze gutangazwa ivuga ku kuntu abakoroni babijije agatuguta basokuru bacu kugira bikukire kuko batashaka kuva mu gihugu cacu. Abandanya ati: kubw'inzigo mbi ababirigi bamaze kubona ko batsinzwe baciye bavangura umuganwa Rudoviko Rwagasore yari umutwe w'urugamba rwo kwikukira. Twaronse kwikukira kutagira umutwe, nico gituma atakamaro twakuronsemwo. Ati nta rugo rubura ikimaze, ababirigi ntibari gushobora kugandagura Rwagasore iyo batabifashwamwo n'ibipfamutima vy'abarundi bari basharitse umuganwa wacu w'intwari. Abarundi b'ibitabanga bari basigaye bambaye ikibiribiri c'abarundi ariko ku mishaha yabo ari ababirigi. Ati igihe twikukira hatekejwe ababirigi b'urukoba, ariko ku butegetsi bw'igihugu cacu hasigara ababirigi bo ku mutima, ku rukoba ari abarundi. Ngo bitewe nuko abateguye umugambi wo kugandagura Rwagasore batamenyekanye kubera ububirigi n'ubufaransa vyabishizwemwo inguvu nyinshi cyane kugira
bakingire abayoboke bavyo bitwa Barundi ku rukoba ariko bahema umwuka w'ubukoroni vyaraboroheye kwinyegeza mu bandi Barundi baba nk'inda zinyegeje mu mpuzu za kurya mugendana. Ku ntwaro ya Michel Micombero umugambwe w'abadasigana UPRONA wahavuye ugirwa umugambwe umwe rudende mu Burundi. Cari igiharuro ciza ca politike c'abakoroni kugira abayoboke babo bazoshobore gusambura neza imigambi ya Rwagasore bongere kandi bakoresha uwo mugambwe mu gukora ivyo abakoroni bashaka maze uzogira ivyiyumviro bindi aburaho abishikiriza. Kuri leta ya mbere ya Majoro Petero Buyoya niho hemezwe intwaro y'imigambwe myinshi. Umugambwe w'inzira guhumeka Murantunge umugambwe w'inzira guhemuka FODEBU niwe wari ufise ijunja yo guhangana na UPRONA wari umaze kononekara kubw'amacakubiri y'amoko n'intara. Abategura ibikorwa vya FODEBU barize umukenyero udasanzwe mu gusamaza baba PRONA bayoboka abakoroni. Kugira ntihagire ukeka ko FODEBU yosinda amatora hashizweho umukenyero w'uko inzira guhemuka za FODEBU zizoza ziritaba imyamamazo ya UPRONA zongera zitabiya FODEBU kugira muri UPRONA ntibabone ko abanywanyi babahezeko. Akavuga ko muri UPRONA bari baronse amakuru ko FODEBU ishobora gutsinda amatora basaba indongozi gutegura kwiba amajwi ariko zibifata minenerwe. Ngo amatora amaze guhera bikamenyekana ko FODEBU yatsinze, hari abaPRONA begereye Petero Buyoya bamubwira ko botegeka umurwi seni ugatangaza ibiharuro bitari vyo mu kunyuranya amajwi. Aya FODEBU bakayaha UPRONA ariko Buyoya ababwira ko bovyihoza hakazokora uwundi mukenyuro. Uwo wundi mukenyuro Buyoya yararindiriye rwari uruhusha ahabwa na vya bihugu tumaze kubabwira kugira ngo atembagaze ubutegetsi habanje kugandagurwa inzego zari zatowe. Igandagurwa ry'inzego za FODEBU zari zatowe ryatumye bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe bakokeza abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi Murantunge bw'abahutu birara mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu bari Murantunge. Igandagurwa ry'inzego za FODEBU zari zatowe ryatumye bamwe mu ndongozi z'uwo mugambwe bakokeza abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu birara mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi barabarigita ariho habereye ihonyabwoko y'abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Akavuga ko nubwo mu nyuma hahavuye haba imyumvikano ku mpande zose zibiri zamennye amaraso ntibikuraho ko ubwicanyi bwabaye bwarakurikiwe n'urwimo rwamaze imyaka ishika 10 ruhagarikirwa n'amasezerano ya Arusha nayo guhagarika intambara. Ati nivyo hariho abanyamahanga babigizemo uruhara mu guha impigi abasesa amaraso bakabizeza kubakingira ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu, ariko abarundi nitwe twagize uruhara rukomeye mu gushigikirana mu manyembwa solidarité négative mu rurimi rw'igifaransa. Kugira ukuri kugeze aya mango kutaramenyekana neza ibivugwa bikavugirwa mu ntamatama nuko abarundi ubwacu dupfukafukana mu mafuti twitwaje ivyo dupfana n'ivyo dusangiye. Akaba rero ariko abaza ati none ku vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hagati y'abatanguje intureka babanje kugandagura inzego hamwe n'abahokeje nyabwoko ryakora abatutsi baryitirira guhora umukuru w'igihugu, ninde yotukwa ivyaga igihugu cacu cabonye? Arabandanya ati kubwo ayo masezerano yabereye mu gifuri hagati y'abasheshe amaraso ku mpande zose bemeranya kutazo shengezanya, haciye havuka umugwi ugira gatatu ugizwe n'abatemeye ayo manyanga bashaka ko ubutungane bukora. Babakoroni rero ngo baciye bereka izo mpande zibiri ko nibatahabera magabo urwo ruhande rwa gatatu rushobora kubakwegera ingorane zikomeye. Igituma CNDD-FDD yari iteye ubwoba nuko yo yategekanya ko kugira ishobore gushengeza iyo migwi ibiri twavuze haruguru yasheshe amaraso mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, n'imbere yaho bazoca bakorana n'ibindi bihugu bitigeze bigira uruhara mu vyabaye mu Burundi kuva twikukira kugira ukuri kuzovugwe amenya. Ni ukuvuga ko muri ubwo butungane hari kuvugwamwo n'uruhara rwa vya bihugu bibiri twamaze kuvuga vyama bifise ikiganza mu ngorane Burundi bwama bucamwo. Kubw'ivyo rero ngo nico gituma CNDD-FDD yagwanijwe bikomeye kuva ikiri ku rugamba kugira ihere iyo yari n'imigambi yayo bijane. Bivuze ko rero CNDD-FDD yahigwa n'abanyamahanga igahigwa n'abarundi kugira ngo ntibabamenere agafu.
ngo nubwo kandi CNDD-FDD yageragejwe kenshi kugira isamburwe ikiri ku rugamba, yaragwanye rugabo, ifashwe mu mugongo n'inshuti zayo nziza mu makungu kandi zikomeye, irashika ku butegetsi. B'abakoroni n'abayoboke babo barumirwa, ariko ntibashizwe kuko ubuzima bwabo bwari mu kangaratete. Bararondeje aho CNDD-FDD ihobahoba, niho rero batora ko Petero Nkurunziza ngo yo babera inzira yo gusambura umugambwe. Nubwo benshi babeshe ko bijya vyabaye mu mwaka wa 2007 ngaho inzego z'umugambwe CNDD-FDD zahungabanywe na Petero Nkurunziza, bakavuga ko zari ingorane bwite zabo muri CNDD-FDD, ngo vyarabonetse mu maso ya benshi ko intandaro yavuye ahandi. Ngo hariho kandi ijambo azopfa atibagiye ryavuzwe na bamwe mu ndongozi za Frodebu na Upona banezerejwe n'ivyo ariko birashikira CNDD-FDD. Yavuze ati Nkurunziza bimaze kumwankira ko akwiza amajwi y'abashinga amateka ba CNDD-FDD yarakenewe kugira kure ku ubudahangarwa umukuru w'umugambwe Hussein Rajab babone kumupfunga. Abashinga amateka ba Upona na Frodebu baciye bamuha ayo majwi yabura, baca bavugana agahemo bati utemu rwiwe bamutiza umuhoro. Ngo bobo bari bashashaye ko CNDD-FDD sambuka kugira wa mugambi wayo wo gushengeza abasheshe amaraso mu Burundi babarizwa muri iyo migambwe ibiri hamwe n'ababatumye muri babakoroni ntuje mu ngiro. Ariko ico batigeze bamenya n'ingaruka mbi ico kibi bakoze cari gukwega. Akavuga ko kubw'integuro zabo bari biteze ko CNDD-FDD idafise Hussein Rajab izoca isambuka Burundi. Bari bizeye ko Hussein Rajab amaze gusubiranamwo na Nkurunziza azoca aja gushinga uwundi mugambwe, maze umugambwe wa Rajab na Nkurunziza bitane mu mitwe, bamwe basesa amaraso bicarire hirya barorera agashikaki bakazo murantungi agashikaki bashoza kakavinyu. Imyaka ikabiragenda, ya ntwari ibereye n'ubutungane bikaguma ari inkuru zo mu bitabu. Wa Nkurunziza batiza umuhoro ngo asambure CNDD-FDD yamureze, yahavuye akoresha nyamuhoro mu gusambura igihugu, ngari yabaye intandaro y'ibibazo turimo uwo munsi. Ngego nivyo abanyepolitike bararokotse, ubutungane ntibwabakurikiranye kuko batashatse ko bwigenga, ariko vyongeye n'ivyago vyashikiye abaryango babo canke abanywanyi b'imigambwe yabo bikozwe n'abari muri CNDD-FDD ngo ntibazokwigira bihanwa kuko ubwo butungane nyene banse ko bwigenga, nibwo bwoshengeje nabo bari mu mugambwe uri ku butegetsi kuri uno munsi muri CNDD-FDD. Akavuga ati ubu munsi bamwe muri abo banyepolitike batije umuhoro Nkurunziza mu mwaka wa 2007 kugira asambure CNDD-FDD n'igihugu, nibo batera induru nyinshi mu migambwe barimwo biririsha amosozi y'ingona bavuga amabi ya CNDD-FDD ya Nkurunziza kandi aribo nkwizi z'amarere. Abarundi natwe tukabaje inyuma ngo dusangiye nabo umubabaro kandi aribo badukwegeye. Umunywanyi w'ikinyamakuru Ejo Heza agasozera abaza ati none ko abanyepolitike batije umuhoro Nkurunziza kugira asambure CNDD-FDD, ubu munsi ingorane abarundi turimo zikaba zikomoka kuri iryo hungabana rya CNDD-FDD. None ibibazo turimo uwo munsi vyo tukwande hagati y'uwatijwe umuhoro n'abawumutije. Ati nyishu benshi barayizi kuko iraboneka, ariko benshi baza kuyica iruhande kubwo kwagushigikirana mu manyembwa kuranga bamwe kuko bafise ivyo basangiye nabo bokubiswe intahe mu gahanga. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo utoje cekanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nabi biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezagera ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.